haraheze amezi atari make igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane y'igitoro harabayeho imihanga itandukanye n'umukuru w'igihugu aravuga ko anavyifatiye mu ngiro harajaho n'imigambi itandukanye gushigaho hashingwa ishirahamwe ryitwa Sopebu rijeje gutunganya ico gitoro ariko abasaba igitoro bene imiduga n'ibindi byuma bikoresha igitoro bavuga ko ubuhinga bwa Sopebu ahubwo bwaje gutuma haba izindi ngorane hakabamwo n'ubusuma ikibazo leta y'u Burundi gushika no munsi yovuga ko ubukene bw'igitoro bwabuze umuti canke uwo muti uzoboneka kwa kangahe igitoro burya kigugwa amafaranga mva makungu kigugwa mu madolari aha muca mwumva yuko hari igikorwa gikomeye cyo kurondera amadolari cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kucigurira bitagoranye ariko iruhande yaho hariho n'ikindi kintu citwa ingeso mbi n'aba bantu igitoro bumva ko abarundi bariko bararizwa nuko ikihari kitabakwiye bobo bagaca bihuta bakacegeranya kuko Imana yabahaye ako karyo kukugira inoti zigwiriye agaca begeranya amaritiro ibihumbi n'ibihumbagiza byo wundi vyaragaragaye ko mubo twita abagwiza tunga nabo nyene bateje imbere n'imitahe ya leta usanga hariho abacegeranije ngo icari gusabikanga n'abarundi bose bakigire gwabo abandi bantu bababaje n'abarundi bantirumve ko babirabisha amaso bakabibona bafise telefone y'umukuru w'igihugu bafise telefone z'abashikiranganje bose bafise telefone zababura amatari bose mugabo ntivyumvikane ko ari jewe nabibonye umuntu akabona neza aho umuntu ariko aranywa igitoro bw'iritiro ku bihumbi 4 n'ibindi bihumbi 4 by'igiturire aciye atanga kandi afise izo telefone zose navuze mugabo ntarya kara n'umuntu numwe ati yamara ndabonye aha hantu biriko biragenda nabi ariko ntihumura igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo mu bintu bimanura agaciro k'idolari imbere y'igitoro hari ico bita ubutare bw'u Burundi twarigishijwe twese kuva mu mashure yisumbuye yuko Burundi ari igihugu gikenye gifise isi itagiramo n'akamanyu ku butare aho bukera rero kandi sikera bantu b'Imana kandi sikera aho bukera dutangura gusunika amakonteneri y'ubutare bushowe buvuye mu Burundi kandi bushowe ku izina rya Republika amadolari azoza igitoro kiboneke ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu kuko naho twe yaronka kisesa ngaha hakiri basesa nkuyoze bizoguma bigoye ariko tugaruke gato mu kugitoro mwavuze abatadomu rutoke kuba gicuruza canke kubaciba ariko abarundi bariyumvira bati bigenda gute igitoro gicururizwa ahantu hari inzego kuva kuri nyumba 10 ahantu hari inzego z'umutekano kigacuruzwa izuba riva ariko abo bantu ntihagire ico babazwa ivyo bintu mubona bihumuriza mu gihe muri izo nzego zigize inyabune muri ayo masonga 4 y'inyabune hoba hakirimwo abataragira umutima wo gukunda igihugu biguma bigoye abajeje intwaro abajeje umutekano abajeje ubutungane abene gihugu umwe wese icajejwe turi hamwe twese uzosanga bishoboka ariko mutomoye neza muvugizi wa leta eje aho bukera ni ryari ubutari buzotangura kuzana amafaranga mva makungu igitoro kiboneke erega sinza habo gusa ubutare n'ubutare bw'ubwoko bwinshi none ejo bundi imurehe ntuzi ko harabavuze ngo ivyo bintu sivyo abavuze ngo ivyo bintu sivyo ngo nta butare nawe ngo ntabwo butare buri ngaho ubu ivya lithium abarundi barazi yo bigeze
ivyo nyene none ni ryari birumvikana ko abantu bagira umwitwarariko ukuvuga bati ni ryari tuzotangura gukamisha ubwo butunzi ariko mubiravye mukaraba ivyigwa bimaze gukogwa mukaraba n'amashira hamwe amaze kuja ku kivi ivyo ari byo vyose umwizero ntiwobura si mu ndwiza canke ngo mvuge ngo ni kuwa kabiri mugabo icizere kiriho abarundi borema ariko cyane cyane nico dufise no munsi kuko nta munsi gakitinjira mugabo gishitse abarundi bagicungera gute igitoro bagikwirikirana gute bafasha gutungwe wese mu vyajejwe kuko harakenewe cyane inyigisho zo gukunda igihugu muri iyo ntumbero ariko haravugwa ubusuma bivuye ku bapompiste basikana amakode yabo ubu busuma muri leta mwiyemeje kubugwanya gute kuko biramaze kwibonekeza ku bantu benshi kubugwanya ubwa mbere nuko bumenyekana kandi abantu bagume bavuga ngo haravuga ubusuma mugabo ata muntu yituye inzego zimwegereye ngo yerekana ati je banyivye gutya ati ku station naka abantu nibadomeko ikibi aho cabereye n'uwagikoze aho yagikoreye hanyuma abajejwe amatohoza bajeko hanyuma uwagiriye icaha wese agihanirwe amateka kuri iki